amahera yo bohemba fizo niyo bompemba jewe wisi bishire muri logique amahera fizo yohembwa twemba ico kimwe kubera iki nibaza ko ari muri agent kandi afisa amateka menshi kunduta afisa amateka menshi no wakera none kugira ngo amuri ivyo wenze kumukura hanze bamuzane ngana ntumva yuko abarenze wera ntimwe mu bidoga nje gute no kwidoga kandi abanduta kutabaza ivyarivye urabizi vyose man ko jewe amafuti menshi nk'ayingurube kandi yose barayakora fo kuropa amatoilette yo kuri studio kwiba amahera muhira kugira ngo ushobore gukora umuziki kuba umuntu classe ku ishuri najya amara y'ishuri sha ngira ngo habura wikungurisha abakobwa gusa kugira ngo nk'amafaranga vyari kumpitana kabisa kandi vyari kumera nabi cyane mu buzima kuko nakoze nafasha amarisike menshi cyane ari njya masaze nga yakweri ayicaye masaze nga twaronse vraiment nta nakimwe gihari naje nta mara yo kujya mfise man Kazwa TV. Yes, ni Kazwa TV, reka tubaye ikaze mwe muriko muradukurikirana muri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi canke muri hanze yacu. Ushobora kuba uriko urakora ivyo uriko urakora byose tukubwira ngo don't give up. Uno munsi aho uri se wari urejo hahise kandi naho uno munsi se uzobure ejo haza. Igikomeye ni kwizera Imana no gukora cane maze byose bikagenda neza. Alors, uno munsi tubafitiye invité ari très spécial. Muri byose mumuzi tumuzi muri carrière ya musique kandi nibaza ko naje ariho ndamuzi cyane bisigura ngo ivyo agiye kutuganirira n'ivyo agiye kutubwira mushaka kumenya byinshi n'ibitarimwo no muziki yego reka tumuhe ikaze Alvin Smith yo karibu cyane kuri Kazwa asante sana wallahi ndiyo amakuru ya très bien nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelle langue ko batabizi we arabe okay turaguha ikaze cyane alhamdulillah shukran okay turagushimiye ko nawe watwitavye d'abord bazi ko abantu nkange bazimvye nta kibazo okay Alvin Smith bantu benshi bamuzi muri carrière ya musique nivyo biyavana na sadepa biravana n'umuntu aho yamenyeye ko ari banshi bamenyeye ku mafilme abandi bamenyera mu gukora impuzu abandi bamenyera ku ndirimbo abandi bamenya mu kujya abana donc umuntu wese afise ingene yakumenyetsa biravana nawe we tu aho cyase ku precise hari muri ivyo byose cyo ukora cyane niki filme no muziki okay à part ya musique yawe Jewe hari arakana tangwe mvuga ngo don't give up mu bintu byose umuntu ari karakora hari umuntu azi Alvin Smith no munsi wewe byarakoroheye kugira ngo uje muri carrière ya musique je ni vyanyoroye na gato kuyeri ahubwo je ni mu bantu ndibaza vyagoye cyane kuko je nakoze ibintu bitandukanye kugira ngo ushobore kumenyekanisha ahubwo ikintu namashimini Imana misi yose nuko ivyo nakoze byose bitigeze bimpitana ya donc Imana yabimezagiyemo yavuze uyu murara kabisa arafise target reka ndamuherezagire sino vyari kumpitana kabisa kandi vyari kumera nabi cyane mu buzima kuko nakoze nafasha amarisike menshi cyane kugira ngo ushobore gushika handi mugabo ikiza nuko umuntu uba ukora ikintu uzi ukabuzi ko uri gukora ikintu kitari legal mugakomeza ugikora kubera invoquer quelconque Imana ikakibiguhezagiriramo nyene ukabiserukiramo kwa ariko sino nyine ibintu twakora nyine ntago vyari legal kabisa nyine vyari ibintu mwana ubona ko biteye isoni ariko nyine Imana ndayishimiye cyane kubera yuko ya image abantu banzi ko nkiza si on fait ko ubu donc narahindutse j'ai trop changé donc ce que je voulais c'était être célèbre et je suis devenu célèbre urumva narabihevye unkora ibintu bimeze neza tu kandi byose ya byinshi cyane yego abantu hariho umuntu abakubona Alvin Smith no munsi akavuga ngo donc akumva agitangura yumva yo kwamamara donc babantu usanga baje muri industry ya musique cyo gasavuga ati jewe no munsi nshaka kwamara kuko ndabitanguye wowe n'uruhe rugendo wagize imbere yo kutangura kwinjira neza na neza mu muziki na rugendo je nagize atari guca mu bintu bitandukanye gukoropa amatoilette yo kuri studio kwiba amahera muhira kugira ngo ushobore gukora umuziki kuba umuntu classe ku ishuri najya amara y'ishuri sha ngira ngo habura wikungurisha abakobwa gusa kugira ngo nk'amafaranga ariko nyine urumva naciye mu bintu byinshi bitandukanye yego ku buryo sinushobora kubwira umuntu ngo ko yoca mu byo je naciyemo kubera biri risque cyane biri risque cyane ko urinze ubona umuntu ufata risque yo kugurisha ikintu cyose ubufise ufata risque yo kwiba
kubera ushoboye kwigeza ahantu iba ari ibintu by'amarisike ku buryo utuhana urundi muntu ngo ace mu nzira waciyemo ahubwo umubwira uwundi muntu arondera izindi strategie acamo mugabo apana ngo ace mu byo aciyemo kuko ashobora ingendo y'undi ravuna ashobora kuba narakoze ivyo byose Imana irampezagiriramo ndatera imbere ntangura ubundi buzima ariko urumva ushobora kubicamo ugasanga biragukwegeye ugasanga bikugize biguteye ibindi bibazo yeah. Okay, igituma narinda kubajije ico kibazo nuko ari no mushobora gusanga ari umuntu abitanguye no munsi. C'est un exemple aja kurabika ikiganiro. Hano kavuga ati okay, arakoze indirimbo ya mbere. Alvin Smith indirimbo ya mbere yakoze yakiriwe gute? Ntiyakiriwe gute nta numwe yarayizi yakigwa gute se? Nta numwe yarakuzi. Nta numwe yaranzi none wumva wowe udafise abantu bakuzi yakigwa gute yakigwa muri wanyu gusa. Wowe wiravye ntiwacika n'intege. Wapi kandi je cyo gihe urumva nari nkitangura kandi urumva nawe nayumvisha abantu batatu bo muri quartier naba mbona ko ndo mu star ya donc umaze kuyisohora ukabona ntibayakiriye ntiwumvise akantu ko gucika intege ntibayakiriye gute deja nabo abantu batatu bayakiriye navuga je nabona ko barenze je sinigere niyumvira ibintu by'abantu benshi kubera yuko ntabo nari mfise man urumva je nakora nabo nashima nabo bake tundonse nyene nimba ari mama wanje n'abatoyi banje canke na famille nyene babayumvise nta bindi man nta birenze nabanshimije nyene tu wewe wabikoze ushaka kuba umustar canke cyari bya bintu wakunda kuko hari ababikora ni bibiri hari ababikora kubera bashaka kwamamara baba ba star nkoko abona bakuru biwe baraba star muga hariho nundi abikora kugira ngo maybe bimuzanira ikintu amafranga ubuzima je nabikoze kubera ubuzima pana ko ndabikunda kuko je ibintu nkunda ni byinshi cyane sinobimara ariko jewe nyene shobora gukora ikintu ko yamba mbona ikintu nyene ninaramuka ndakireshisemo nyene shobora gushaka kumpindurira ubuzima ya na nivyo byambaye kuno munsi kuko ibintu dukunda ni byinshi cyane muga bitoduteza imbere ariko nyene ari ibintu uvuga iki kintu ushaka kucifocusinga ko kubwo ubuzima kugira ngo turabe yuko umuntu yotera imbere tu donc wabikoze kugira ngo biguteze imbere hama urakoze indirimbo ya mbere ugiye ku ya kabiri stage ya mbere byari bimeze gute sinibuka stage ya mbere byari bimeze gute kuko deja je nayisaswe indirimbo ama playback indirimbo z'abandi urumva sishobora kuvuga ngo stage je namye nuri ama stage kuva kera ko nari umudanseur kumbe watanguye natanguye umudanseur ndaja muri comedy umuziki nawo utanguye mu nyuma mvaratanguye kuba umudancer ndaba umucomedien ya nivyo bintu nakora kuva kera nkiri umwana donc voilà c'est ça urabijemwo usanga bon wewe waravuze ko ari kurondera ubuzima mugani baza ko kurondera ubuzima muri iyi industry cyangwa muri music cyo kimwe no kuja kuburondera ku isoko kuko ajya ku isoko uhura n'abakiriya mukavugana mugahanye ari abo muhurira ku mbuga bakagutuka akavuga ati ijya muhungu ni voyou ni iki ibintu nyene nk'ivyo wari uvyiteze ko umunsi umwe muzohura n'abantu bagutuka niki abantu bantuka sishobora kuyubuka bose kuko ari benshi cyane bantuka ariko je nani target nani nimba bantuka barafise raison ko ari ikintu ubona ku muntu ukavuga ati uyu muntu kabisa wapi kabisa ukumva nyene ko wamubwira nyene amajambo mabi kandi urumva baba bafise raison kubera yuko ibintu nakora bimwe nyene ntivyari bijanye ntivyari bibereye mugabo urumva ntivyanci intege kubera je nani target nyene nani mfise target yanje mvuga ati jewe shaka kugera hanaha niyo mpamvu ataco vyigeze bintwara kubera yuko je navuga ati umunsi umwe je nzobemeza kandi umunsi umwe bose bazobafana banje voilà nivyo vyabaye no munsi donc we ntivyigeze biguca intege na gato donc ukavyuka ugasanga nari fise target mu buzima navuga ati je dois y arriver none hari igihe bavuga umuntu ugasanga baramubeshe n'igihe bavuga umuntu ugasanga nivyo weka twove musa ivyo bakuvuga cyari ukuri okay biyo byose bavuga vyari ivyo uko utabazi byari ivyo urabizi byose man ko jewe amafuti menshi nk'ayingurube kandi yose barayakora fo none niki cyagutuma gukora amafuti menshi ubuzima kugira ushika ushaka gute yigo kuko urumva je nkoze ibintu vyiza wowe ntiyomvuga ariko nkoze amafuti uraza kumvuga nyine wumva nkomeza nkora amafuti mani kugira umvuge yego yigo kuko abantu bo kwisi muri isi y'uno munsi bari interesse n'ibintu bibi gusa nago bari interesse n'ibintu vyiza rero urumva nimba bari interesse n'ibintu bibi kuko urumva uramusiko ikintu cyiza nawe ukora ikintu cyiza kimeze gute nta numwe zo kuvuga uba nk'ubu ubase etage nta numwe zo kuvuga ngo kanaka yubase etage ariko nk'umufashe nka etage ukayibomagura ugafata imashini ukayibomora yose abantu bose isi yose uraza kwamamara kanaka yamenyaguye stage yiyo umva abantu bose isi tugezemo abantu bakunda ibintu bibi gusa ni bakunda ibintu vyiza rero nawe ucugendera muri ivyo bintu bibi vyabo kugira ngo ushore kwamamara yes wowe watanguye kuririmba uvuga ati je nshaka kugira ngaha hantu bivanye naho wari wifuza uno munsi
ukaraba naho ugeze ubona aho wari ubona ko uzogera waraharenze canke nturahagera yo narahageze man aho je nashaka gushika ahubwo aho uvuga ati aho nashaka gushika nashaka kubaho ubuzima nashaka kubaho ubuzima mwebwe muja kugira umunsi ngahomba mungirisha ibiganiro ni narota man ni ibintu narota ni ibintu nasenga Imana nkavuga man agenda shaka wanda ibintu bizobuko man je narota kwambara iboro polo nkiyi kandi ukumva uri ya man nyine ubuzima ndiko ndabamo ni ubuzima je nifuzaga ni ubuzima narota rero ibintu byose ndi kubamo ni ibintu nasaba Imana man ahubwo nyine kwera ubu namaze kubigeramo ubu ndi gusaba Imana ibindi mugabo jewe ibi ndiko ndabamo umengo ndiko ndaba mu nzozi umengo ndi mu ndoto nukuri ntababesha man ubuzima ndi kubamo man ni ibintu nifuza wallahi ni ibintu ganicara hasi nkanabwira abajama turi muri garanye turiko turabaya urumva nababwira man ngezo umuntu wadanje umusume man Gwa izo ni bangi bro. Je nabya man je musumeze umuntu wadanje man. Je musumeze umuntu wadanje musume genzo ba muzi mezuko. Umusume jewe nzo bafise nk'ugwana rurenze. Kandi rarufise. Yigo man umusume jewe man abanyamakuru bazonye kinyuma bro. Kandi turahari. Je te jure devant Dieu mama yamvyaye. Man ni ibintu je na wishinga man. Man je navyuka no mwijoro. Ko ari ya Kubuterere wacu nyine arigiye wasanga agashambrete nyine gashushe cyane. Kuburyo amatara cyise urabibyantu vya mino amatara gucika wasanga rero inere nuzenya inere desere yashari nyinshi kuburyo gura n'umuryango imibuna ikaba myinshi uba ntibashobora kuryama man ako kacuvyuka man ukavuga man je wandeye kandi urumva wishingizo uba urikura wishinga ubabaye ufise umutima w'inzi ushukora cyane man Imana irabiguhizagira man kuko Imana ibibona ko atamifishije man ubifitsemo man Imana ibibona yuko uyu mujama ari serious man Imana ikashira iguhizagira man ari abantu bisengera man Mana turagusavye vraiment ndagusavye uzofasha ubuzima umere neza uzahizagira umuryango man je nasenga ni shari man ni zigo man babwira Mana nukuri kw'Imana agenda gusavye ibaze bari ugasaba ibaro katurahira kuri kw'Imana Mana nukuri kw'Imana jewe ça c'est pas ma vie je navuga Mana ubuzima bwanje man Jewe il faut kunkura mu buzima man jewe sindiko ndibona ahantu ça c'est pas ma place kandi man nishavumo nizigo man je narabishira mizigo nkavuga je nshaka kugera yego kwiye kandi no munsi urahageze arahageze man hariho abantu mpora mbona babandika des commentaires ugasanga avuze ati Alvin Smith wavuze kuko uririmba kongera ukanagira jewe sindirima nkore na filme nkora iki je nkora ibintu vyose bishobora kunyinjiza amahera nawe bari gukoropa amatwarete jewe fa kubona rufyito mfa kugenda kora man kandi ukumva uri moi je me débrouille hein je fais ce que je vois et je sais que je vois pas je fais pas. Okay, hariho umuntu yigeze kwandika ngo Alvin Smith ngo afu muririmba ngo afu mukina filme vraiment ngo kuririmba ngo ntavyuzi wewe nimba kuririmba atavyo nzi man hari abantu bankunda kubera kuririmba voilà wewe nimba unkunda kuri filme wowe komeza ndaba filme zanje hama abakunda music zanje bakazigira allo 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 oui n'abafana mane bari kwa telefone ndabizi akuna nje ndabita kugenda ba Maria Manite Okay uraje muri kuririmba abaririmbyi bagenzi bawe banshi abo dukunda kubona antuko ko umuntu amenyere Alvin Smith aciye araba abandi ku ruhande wamengo ni nkaho bari penche cyane ku muziki ugasanga ibindi bya bindi byo kugenda nyene ari turabibona adunda avuga ati wahandi mu muziki kandi ndicamamare ugasanga nakandi kazi ntakashobora gukora jewe sinigira amani jewe ari ibintu jewe ntigira nisira mutu ngo ndicamamare ndibiki jewe icyo maranira no guca amafaranga muri 6 je ndiko ndagira nayo ngo ndicamamare yiki cyamamare je vyamfasha ikimana uno musiko atamara yo kujya mfise ivyo vyamamare vyanyu biko biramfashije ngo ndumustari je ishaka amafaranga man apana ibintu by'ubustari ngo jewe ndiko ndajanda cyane ngo ndumustari umustari buza kumarira iki jewe nishaka ubwo bustari nyene muri ko muranyitirira ndabuvyaze mu musaruro man ndonka amafaranga nayo ivyo byo kwita umustari uzogenda mu kabari n'ubwo bustari bwa ikindi kintu cyane tubona mu ba okay bon malgré tout uri umustar kandi benshi barakuweze hari abantu ashaka amafaranga biciye mu bustari apana umustar ajanda ngo umustar uragize mariage abantu benshi baraza barakubwira ati Alvin Smith yarongowe iki niki ngo kubera ko yagize mariage mu diaspora
wewe bigiye bintu je amahera mbeshejeho sa y'umugore wanje man je ndibeshejeho kuko jewe nkora ibintu byinshi cyane man ko yaba bije mbeshejeho n'umugore naba nicariye man nk'ubu mwasanga nyene nivyukiye apeti deje ari njya masaze nga yakweri nta ayicaye masaze nga nta na kimwe gihari naje nta mara yo kurya mfise man none se bisigura ko none ko ntavuze ngo kuya ngo ndumugabo mu diaspora ngo ibintu byose biteguza kubyihari man je neza gusoringa ku ivyangu kandi je sinakuze man sinakuze ndezwe ndegwa n'umuntu je kuva nkiba muhira man je nayikorera man nafuma nja gufyatura amatafari ari ya mugitwa cyangwa nkaja gukora ikiyede mugabo man je sinatahamira ngo nyimo ngivya gusa man je nakuze nkora rero ntabyo kuvuga ngo umugore ngo biki umugore umugore nyene uri kuyaza yuko yashaka kubesha niwo ejo azo gusuzugura man umuntu wese yakubesheje baragusuzugura bagufite ko ububasha donc igituma nende kubajije gutyo nuko inyuma ya mariage ubuzima bwakomeje kwa kundi nye ushivugira ngo ndakenye ushivugira ati numeje kuposta video mvuga ati nkenye ndakenye kandi amahere yaje kubera gukenya none se man okay nane wewe ku musta biroroshe kugira mariage ko mwege muronderwa n'abantu benshi abantu benshi bakaza bakabashuhira decision man none se abo bakobwa uzobatwaraye uzobakobwa tuba twaramaze kujya twungusa iki mu buzima umaze kujya benshi hari awadi turaronka umaze kujya benshi fo muganizera ko wagiriye mariage byashiye bihera nyine kugufata decision mariage urumva nuko nabanje kwaza kuvuga ati ubuzima shaka kubuvamo je mu bundi buzima imbere yo kugira mariage n'inyuma yo kugize mariage nikiye kintu cyahindutse kuri uvuga ati ikintu vraiment nagishimira umugore wanje ubuzima man umugore wanje yarampaye amachance mu buzima ubuzima bwaciye buhinduka man kandi n'icubahiro nibaza ko kiza gusumba yaho utaburikwe n'umugore Ego, uno munsi rero urushitse ahantu uvuga ati jewe aho ndiko ndakora uno munsi ivyo nasaba Imana nabigezeko. Uno munsi naho ivyo nivyo wasaba Imana ejo hahise. Uno munsi ndiko ndasaba Imana kugera he? Jewe nzoronka amafaranga menshi. Kugira ngo usubire usengane ishavu. Bon, aha ngeze ndashima tu. Ariko nyine ndacari ko ndakora ko Imana nimba yashikanye ngasha sikumbwira wa musa. Oya sikumbwira wa musazi we jewe umva ndaguteresheje pa ya mbere izisiga uzitere wonyene sivyo Imana nimba nshikanye ngaha niho nifuza harageze rero ko jewe nkomeza kwereka Imana yuko jewe ivyo yamfashije naho yamfashije ndagera yuko bitafuye ubusamane ega n'Imana nayo nirara bikavuga uyu muntu mane n'umusaza arasa ndashobora guhezagira ukuntu nawe ukacakuma wita cyane ariko iyo ukoze n'Imana iravuga sha uyu mujama ndi proud nawe ega ya n'Imana iricara mane ikavuga ujya mupetsi ndamwemera ya usanga nk'Imana nyene iricara ikavuga ujya murara n'umuhasa cyane nifo yuko ikarabya amarayika mugende mu cyungero ujya mujana niyo mpamvu jewe mbafise imihezagiro myinshi bafise abantu benshi cyane ko n'Imana ibibizi yuko je nkigita nca mu mariske menshi cyane nca mu bintu byinshi cyane bigoye Imana iranandukira abamarayika mane ikambira genda mu protege ujya mujama kandi nawe kumva uri protege je ndavyumvamo ego ndavyumva ko Imana tuba turi kumwe Mana ego hariho ahantu wigeze kuvuga ngo nzosoba gukora collabo n'abaririmbyi bo mu Burundi cyangwa nzosoba gukora indirimbo ngaha mu Burundi none hari indirimbo abona nje nakoze voilà nico nashaka kubaza abantu bashobora tangwa baravuga ati voilà ya ma diaspora yatanguye gukora rero atanguye kuvuga ngo ntazosoba gukorana n'abarundi ubunye agatanguye gukorera hanze uko amafaranga yaje wowe niki catumye wiyumvira kudakorana n'abarundi ukumva woje gukorera hanze kubera yuko shaka umuziki wanje kuba international kuvuga ngo nuko basuzugura canke nikiyo yego umva dukoranye biguma ngaha je shaka abantu bahariye shaka kwamamaza igihugu canje man abantu bose bakimenye na jewe ntera imbere ko je navuye mu buterere man kandi ntushaka guhereza mu buterere oya aho shaka jewe n'abantu babikiriri babahehe babe proud yo kubona umuntu wo mu buterere ari gukora ibintu by'amateka mu gihugu ariko bajya abantu baba muri amakarti tuvuga yuko biyemera atavyo barakora that's why je shaka kuzakora amateka arenze cyane ku buryo bazoca no mu buterere bavuga ati iyi buterere mubona irafise umuntu yavuyemo afisa kamaro mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku buryo cye no mu buterere uzovuga ati mu buterere turazimurara yitwa Fashori kinari yakoze amateka mu gihugu cyacu cy'u Burundi ava muri iyo quartier yitwa Buterere ku buryo n'abanyabuterere baba bagiye bose akavuga je mba mu buterere bamufata nk'umwami man turabonye collabo ya mbere cyane man ego turabonye collabo ya mbere n'umunyarwanda je crois mugabo nashaka kubaza est-ce que biroroshe gukorana collabo n'umuntu wo hanze y'igihugu atari mu gihugu cyacu biravana n'umuntu mwegereye man
jewe kuraboza nyinje nazisabira kubera nje mba nzi strategy mani zingene shobora kwigira ku muntu nje mba nzi akarimi kanje ibintu shobora kugashiramo kugira ngo umuntu ashore kuntaba abe convaincre ko shobora kuja kunsabira ibintu bikanka mani ariko jewe mbashaka byose ndavyisabire tu ko je ndazi ingene sigurira umuntu mani kandi je umuntu wa mbere ni imanura cyane mani je ndabayeho neza mani je sindakenye ko je ndakena nkene munsi umwe imisi ibiri mugabo je ndafite amafaranga sinokubesha ni mama nukuri ko sinobaho mu buzima je ndafite amafaranga mani kubavuze rero ngo ariko jewe ndi n'umuntu mani je ndicisha bugufi sana mbashaka ndaciririse ndishira hasi cyane niyo mutazobona je nigira umuntu ari hayi jewe I need money ivyo bintu byo kuba hayi ivyo kugira watari ivyo umustare byo nivyo wanyu cyeshaka amafaranga yes iyo korabo wakoze abantu donc nashaka kuvuga ko ico kintu c'abantu baza biyumvira ngo urumva ngo amahera ngo Alvin Smith yaronse ngo na diaspora est-ce que wowe baba babona tanga uvuro nawe yo bara diaspora nabo nyine ni bayarondera baskwera man barondera diaspora nabo nyine man pero kandi umengo urafite n'indi korabo nibizihe korabo ndabatamo jewe ndabatamo vuba cyane bitega ikindi kintu gishaje je ndabatamo yego aho twari muri carrière ya musique donc uravuze ko aho ushitse utarashika nkuko uvyifuza nje aho nifuza yara ahubwo rero ubundi ngo ndasenga Imana ibindi kuko ifo ko nshima hangeze kuko nivyo vyifuzo vyanje nayifise kera gukora ibintu bibiri tubona ivyo bikaze cyane filme n'umuziki wewe niki kintu kikwinjiriza cyane uvuga ata ahantu umuntu niba ufise talent kora iki kintu filme ya umwana wo mu muji ça veut dire quoi Igia filme yawe ishaka kuvuga iki ishaka kwigisha ishaka kuvuga ubuzima bwo ngaho mu gisagara ubuzima abakobwa benshi basanzwe babamo ya ubuzima abakobwa benshi baba bifuza ubu abakobwa bose ntibakicifuza mani bwa buzima busanzwe man kubera influence y'abandi abakobwa bose baba bashaka kubona nimba yabonye undi yambaye Louis Vuitton iri original urumva nawe atabafisa amahera carondera ingene yoronka amahera afuma ajya mu bashuka dada kagitanga kugira ngo ashobore kuronka amahera ashobora kugura ico kintu kugira ngo bishobore kuboneka yuko ari muri level y'abandi fete rero wumva isi tugezemo ni isi yo kwemeza ni isi yo gutwika isi yo kwemeza abandi urumva nimba ushaka kwemeza abandi osi utegerezwa gukora cyane udafise akazi rero ucuja muri ivyo bintu urumva rero twashatse kwerekana ubuzima bw'abakobwa bamwe bo mu gisagara ingene bashaka kwitwara kugira bashobore kwibeshaho kandi biratahuritse ko nta kuntu ukundana n'umuntu ataca guha wowe ufise ivyifuzo vy'ibintu vyinshi tuja kurondera amahera ayer nimba amahera iwanya adahari uca kuyarondera ahandi sivyo hari inzira za hafi hari inzira za kure mugaye ikintu cyose kirafise riske urumva rero uramusubisimvye Imana ikaguhezagira ashimira Imana man ariko urumva umuntu wese nyine je ntago njaje nk'umuntu mugabo amashaka kwerekana ubuzima tubaye muri societe y'uno munsi yes none wowe ubona uzokwinvestisa cyane he donc wavuze ko n'umuziki ubandanya muri byose deja ubu muziki turafise abantu dukorana kuvyerekeye umuziki wanje yego urafise management 26 management ni partenariat dufitani 26 life ni management mugabo jewe kuri jewe ntitukorana nka management dukorana nka partenariat ko jewe nta manager jewe nshobora ninde manager ndihira inzu ninde manager ngurira izi mpuzu je nambaye none ko tumva management bakumenya byose je deja na management ndihira inzu je ndihamane ko ni amafaranga menshi deja wacu homba uri manager urumva rero je mu gukorana nanje dukorana partenariat man muravanako no dukorana partenariat tukamenya dukora business kunuko duca amahera kunuko amatukagabura sino uvuze ngo jewe unyitange je n'umugore wanje man ntavyo ushobora bro cyane muvuga ngo ba diaspora je n'umugore wanje man ndamubwiye wowe ntunga ko je deja sanze fisa abantu ntunga wumva wo ntunga gute iyo bishobora jamais okay nomva uri kuri basi hari igihe abantu baba bakubona ku marezo sociaux bakavuga Alvin Smith n'uyu ariko uwo turiko turagerageza kumva twumva atari wa wundi bantu benshi bari bazi no man oya kabisa yego je I'm different man yeah je ni mugabo je ndi nkuko nakubwiye yes ariko ndishira umugore man urumva abantu twubase tuba turi urumva abantu twubase twebwe tuba turi concentré ku bakunzi bacu cyane man okay none wewe iyo collabo uri kurategura byanto urashobora kwivuga ko canke nana kimwe no bivuga ko ni surprise muzoyibona kabisa yes okay no munsi rero nishaka just ubwira abantu uno munsi muri iyo career yawe ya music wavuze ko ushaka gukorera muri East African community cyangwa urashaka
au niveau international bose uvuga ati denzo aha ndashari muri East African community mugo ubu deja umaze international bisigura ko ubakoze ikintu hanze y'igihugu cyawe cyo mu international oya urumva hari ko Jewe uvuga ati denzo ubu hari muri catégorie y'abartiste international Jewe je suis international ouais ushaka abarivye muzogira na collabo abutegura muri wewe abo maze kubona today kwisi yose man je ndashaka kuzokora umuziki man ndashaka kuzo yo bari njya buterere nituma jewe ngira izi nguvu zose man njya buterere zawe ya danje njya buterere man abantu sishaka ko bayuba wewe umva hari kimaze guhinduka uravye aho geze kinini cyane gose surtout kwa Alvin Smith avuga ati aha hano hatahara vache original man jewe cyane man jewe no umuntu ashyize mu buterere avuga ati aha directement abona Alvin Smith ku bantu bariko borganiza n'umuntu wo buterere agiye ahantu akipresenta ko aba mu buterere directement abona cyo abona ni wabona Alvin hari akantu kamaze imisi abantu bidoga mbona ko abantu bamaze imisi bidoga ngo baririmbyi ngo plutôt ngo abantu bafise donc aba boss mu kurondera baririmbyi ngo barondera baririmbyi bo hanze bisigura ko ibyo ga mu rundi mudashoboye canke ni kaka turakora music international music business sister music business you have to do music business nuko gukora music n'abartiste bo hanze kora music event international man apana kumenyekana mu gihugu ciwanyu gusa naragize amahirwe imana irameza agira mu gihugu canje ndafise abantu benshi cyane banze rero man ifite gupartage man ingabirano ufise n'abo bantu banje fise man bakaba proud man n'abandi bantu bo hanze igihugu bakamenya jewe la vache original bakamenya ati nubwo umuntu azoza ababwira ava mu Burundi bacu bavuga ati mu Burundi nzinanye n'umuririmbyi yitwa Alvin Smith you know Alvin Smith he living in Burundi yes I know him nyina avuga ati nyine ku buryo abonye umuntu ava mu Burundi azahita abona jewe directement kubera azoba yamaze kumenya Burundi kubera jewe man yes abo bantu bariko bategura ibiteramo bera mu Burundi mu gihugu cacu abarundi barabidogeye cyane se abaririmbyi ngo bariko bazana ngo abaririmbyi bo hanze no kubakengera mwebwe canke tuvuge gute wewe umaze kubona ingine abantu baroganiza ibiteramo hama mu nyuma ugasanga bariko bashanga abaririmbyi bataraho mu Burundi kandi bakabahemba ngo amahera menshi bakidoga ngo bahemvye amahera menshi Buriza nimba wazanye undi muririmbyi atari mu Burundi bisigura yuko n'umuhanga man kandi none ndakubaza amahera yo bohemba Fizo niyo bompemba jewe wisi bishire muri logique amahera Fizo yohembwa twemba ico kimwe kubera iki nibaza ko ari muri agent kandi afise amateka menshi kunduta urakoze none kugira ngo amurivye abenze kumukura hanze bamuzane ngana ntumva yuko abarenze wera nturi mu bidoga nje gute no kwidoga kandi abanduta wewe firma watawe business kandi utahura man tuzo gutahura man wowe umaze gukora ibiki bimurenze ujya muntu tekiriza man babwire batekana tekiriza akora akazi bakurungikanye ahamuronka amafaranga uje kuryama ivyo kuri doga ibiki hari kugere bavuze ngo mu Burundi ngo barakora ngo ntibahembwa none wowe wakora ikintu dara donc igihe watanga wumva ikintu wamaze kugikunda wewe ugasinya contrat disons wewe bakurondeye nk'uwazanye de Ben par exemple warakurondeye ngo dukorane donc naho uzoburimo wewe hari abantu nabonye bidoga ngo baririmbye ngo bakoreshejwe ngo kwa de Ben ngo ntibahembwe ivyo sindabizi man ivyo nibo babizi kabisa kurimba batahembwe none gute bagiye kurimba batahembwe aho kongeye ko batasinye contrat avant contrat ziba zarasinye sinaza ariko muri ivyo yogira atasinya contrat hama nimba contrat zihari bamwitwarira umuntu araza kuba ari handuka contrat iri hajya kugira ngo inicemeza man cyo kwereka yuko umuntu mwakoranye business abantu rero bitega iki gishasha muri filme bitega ikintu kirenze bitege filme shasha amafilme mashasha bitega ibintu byinshi cyane bishasha kuri Alvin Smith yego wallahi indirimbo shasha tuyitega igihe bientôt très bientôt man je nzakora amateka vuba je vous jure devant Dieu ndabivuge kuri television yes hamwe n'Imana byose bizogenda neza yes hama muri giruheze man iminota iba myinshi muri filme navuze muri movie nzakora amateka arenze mfite movie zirenze sivyo mbega muri filme naho uritega gukinana n'abantu bo hanze canke uzokina nabo ngaha gusa ndamaze gukina n'umuntu wo hanze eko twarabibonye mu mwana wo muje nyene oya hariho filme wigeze gukinana n'abakobwa bo mu Rwanda banyambo yego man je ndakora tu jewe ndakora kandi je sindabinyuma je nta competition ndi kumwe n'umuntu jewe ndiko ndarabuka inzira yanje nako ndi gukora ibintu ngo numva ngo nkora kanaka man jewe nduko ni step by step yes reka tugushimire cyane Alvin Smith merci beaucoup nizera ko prochainement uzotubwira ibintu byinshi kandi byiza tuzosubira gutumira dusanga ibintu wabisize ku murongo urakoze cyane